nkundire tangure kino kiganiro. Bashinga nahe bafasoni muriko muradukurikira uyu munsi waruka barundi kazi nagomba gufata umwanya kugira ngo uko nari nabisezeranye tugitangura igihe c'imyamamazo dusubire kugira ikiganiro hamwe n'abamenyesha makuru ubwa mbere ho kugira ngo tubabwire ingene ikiringo twari tumazemwo iminsi cyo kwiyamamaza kirangira uyu munsi cagenze, hanyuma kandi tuvuge n'ivyo twize canke twashoboye gutahura muri iki kiringo twari tumazemwo iminsi mu gihe c'imyamamazo. Uko mubizi rero murazi yuko Burundi bwatunganije amatora kuva itariki uzazo itariki 5 z'ukwezi wa gatandatu mwaka wa 2025 abarundi n'abarundikazi bakwije ibisabwa kugira ngo bashobore kuza gutora baza kwitorera abashinga amateka hamwe n'abahanuzi ba komine. Kuva igihe cyo gutangura integuro y'amatora bishigwa mu ngiro twarashoboye gushikiriza ibisabwa kugira ngo dushobore kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka yigenga mu ntara ya Bujumbura yagutse. Hanyuma umugwiseni uratwemerera kuko twari dukwije ibisabwa kugira ngo dushobore kwitoza. Bamaze kutwemerera rero turatangura imiteguro ijanye ubwa mbere hoho no kurondera abantu bazoshobora kuduserukira mu gihe cyo gucungerera amatora canke kuza kuraba yuko ivy'amatora ko bigenda neza, gutegura ibisabwa kugira ngo dutangure ibikorwa gihambaye c'imyamamazo no gushobora gushira hamwe ivyiyumviro dukuye hirya no hino mu barundi n'abarundikazi cyane urwaruka vy'ingene igihe twoshobora gutorwa twoshobora kubaserukira kugira ngo ivyo bibazo vyabo bafise bishobore gutorerwa umuti. Ivyo bikorwa twarabikoze kandi vyagenze neza aho twashize hamwe icegeranyo kivamwo imigambi canke ibintu bikuru dushira imbere mu gihe twotorwa mu nama nshinga amateka y'umwaka wa 2025. Kuva itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu hari Gitega niho nyiricubari mukuru w'igihugu yatunganije ibirori vyaribaye bwa mbere mu Burundi aho abahiganwa bose baza bakagenda ku kibuga hariya kibuga c'umupira Ingoma Gitega kugira ngo bashobore kwerekana yuko bazogira amatora mu mwumvikano mu bumwe atawurya urwara uyundi. Ico gihe nagira ibibakwe ushobora kuba userukiye abigenga mu gushikiriza ijambo rya mbere muri ujya munsi hariko harabaho defile yo kwerekana ingene abagiye kwitoza bazokora mu bumwe no mu rukundo no mu gushigikirana. Muri iryo jambo habaye kugaruka cyane bwa mbere gushima ko abigenga nabo baronse ikibanza muri kino gihugu cyane bakaronka ijambo mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu. Kubera iki? Kuko abantu benshi kuva mu myaka igihe Burundi bwikukiye baguma bumva yuko ibijanye n'ivy'intwaro biraba gusa abari mu migambwe, biraba gusa bashoboye kuja mu migwi ariyo yose mugabo yemeye kwitwa ko ari ya politiki, ariko abantu bakibagira yuko ibijanye n'ivy'intwaro biraba mu Burundi kazi wese. Rero yabaye intsinzi ya mbere kubona yuko abigenga baharuwe cyo kimwe n'abandi ko bafise uruhara mu gushobora guterera mu bijanye n'ivy'ubuzima bw'igihugu. Iyo tariki 9 niho umukuru w'igihugu yashize umukono ku itegeko ritanguza ku mugaragaro imyamamazo hagati y'abagiye guhiganwa. Iyo nayo ikaba yatunganijwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi tariki 2 z'ukwezi tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mbabarire gushika uyu munsi tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubu rero ico gikorwa turagisozera mbega vyoba vyagenze gute? Ariko mu nkundira imbere yuko nja ngaho nababwira igituma nahisemo kwitoza. Ubwa mbere ko ari ugira ngo abantu batahure neza ko bijanye n'ivy'intwaro n'ivy'uburongozi bw'igihugu bitaraba imigwi kanaka nkuko nabivuze ari mu migambi gusa biraba murundi kazi wese. Ko ari ugira ngo abantu kubw'impamvu z'amategeko badashobora kuja mu migambi canke kubwo guhitamwo batashoboye kuja mu migambwe bumve ko nabo bafise uruhara kandi cyo bashobora guterera mu buzima bw'igihugu. Rero naranezerewe
muri iyi minsi y'imyamamazo kubona yuko hari abarundi benshi biyumva ko arabigenga. Mu gihe tuba dukora iwacu imyamamazo, ikibazo ca mbere nabaza imbere y'uko mfata ijambo ko ari ukubaza mu isinzi ry'abantu ry'abari imbere yacu ni bande biyumva yuko arabigenga. Henshi twagiye turaja wasanga 60-70% baduza amaboko bavuga ngo twebwe turabigenga. Bashobora kubira amasanamu twashize ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, ukabona yuko baronsa akaryo gutahura ko nabo bafise uruhara kugira ico baterereye, kandi ko kenshi basanga bagoberewe guhitamwo abo migambwe kandi batahisemo kuja mu migambwe. Intumbero ya kabiri yatumye bagura kugira ngo ushobore kwitoza mu kibanza c'umushinga amateka yigenga nuko mu bikorwa vya misi yose nkora kuva mu myaka 30 iheze, cyane nkora no gwaruka mu bijanye no kuraba ingene kino gihugu gishobora gusunura kava mu ngorane zisanzwe tubayemwo. Usanga ahanini ikibazo nyamukuru nuko iyo hageze mu bihe byo guhiganwa abantu batiyumvira neza ya murundi kazi. Mwibuke neza ko ibijanye n'ivy'intwaro nkuko ibwirizwa shingiro bivuga bifise intumbero imwe nyamukuru kugira ngo umurundi n'umurundi kazi uwo ari we wese mu bwoko bwose avamwo, mu ntara yose avamwo, mu idini ryose arimwo, yaba ugendana ubumuga, yaba ubayeho ubuzima busanzwe, yuko ibikorwa vyose vya leta vyitwararika ineza yiwe kugira ngo ashobore kubaho neza. Rero tugiye kubiraba twasanze abantu kenshi baza guharanira ibanza mu byicaro vya politiki, iyo bamaze kuronka ivyo bibanza batagaruka kugira umwitwarariko wo gutora inyishu ibibazo bihanze abarundi kazi ku munsi. Aho twagiye turabaza mu miyamamazo abashoboye kudukurikirana mwarabibonye. Twarabajije nk'abantu bashoboye gutora abashinga amateka canke abahanuzi ba komine mwaka 2020, tukabaza tuti ni bande muri abo bagarutse kubaraba, ni bande muri abo bababajije ivyo muriko muracamwo ingene ivyo ari byo n'ingene bafasha kubitorera umuti, ni bande muri abo baje kugira ngo basigure ingorane ziko ziraba kumbure z'intamba bizumvikana ziko ziraba mu bijanye no gutunganya ubuzima bw'abarundi kazi byashikiye leta kugira ngo bashobore gusigurira abene gihugu bamenye yuko batsa kwihangana naho bigoye. Ariko rero tubajije abantu basanga nko ku bantu 100 baba baratoye mu mwaka wa 2020, umwe canke babiri ari bakubwira bati narasubiye kubona uwo natoye agaruka kuza kuvugana nanje. Numvise rero ko dukwiye kuraba ingene twohindura iyo nyifato kugira ngo abantu batoye abaserukira baba baserukira vy'ukuri, basubire kubabona igihe bamaze gutorwa, basubire kuza kwitwara ikibazo bafise ku munsi. Rero ico cyo twabasezeraniye yuko itandukanirizo ry'abigenga hamwe n'abari mu migambwe nuko wigenga umutora ku giti ciwe ubanza kuraba kahise kiwe, uraba ivyo yakoze, hanyuma ukaraba ko afise icitegererezo. Muravyibuka mu kiganiro ca mbere twagiranye n'abamenyesha makuru dutangura ino myamamazo, twarabwiye yuko ijambo rikunda gukoreshwa iyo umuntu yatowe nk'umushinga amateka ni ijambo ryo kuvuga ngo ni honorable, niko bakunda kubivuga mu Gifaransa, no kuvuga umuntu afise iteka. Narabwiye yuko umuntu ataba honorable kubera ko yatowe, umuntu atorwa kubera ko ari honorable. Yandi majambo ntahinduka umuntu witeka kuko yatowe, ariko nuko baraba ko kahise kiwe kagaragaza ko ari umuntu afise iteka, afise niyo ari umuntu yubatse urugo rwiwe ko arwubatse neza, niba ari vyarongoye ko yasanzwe birongoye neza, hanyuma bakamwizera bakamubwira bati uduserukire ko turabona neza yuko inyifato yawe igaragaza ko uzogira ico tumariye. Nico gituma muri kino gihe twavuga tuti ni vyiza ko hageze matora abagiye gutora batora umuntu kuko bamuzi, ko basubira inyuma bagasesangura kahise kiwe, hama bakavuga bati arakwije ibisabwa kugira ngo ashobore kuduserukira. Twarabonye ko ivyo vyazanye umunezero mu bo twagiye gushikira muri no misi y'imyamamazo, kubera ko bumva umengo ni ibintu batamenyereye kumva. Kubera iki? Kuko basanga kenshi basabwa gutora izina ry'umugambwe batazi inyuma y'iryo zina uzobaserukira ingene yitwa, ahabaye n'ivyo amaze kumara no kurangura mu buzima bwe muri kahise. Rero bavuga bati ko dufise aka gatabo mwaduhaye katwereka imwidondoro w'ico bamaze muri kahise ka kino gihugu, turumva dushobora kukwizera. Ica gatatu catumye dushobora twifuza kwitoza muri kino kibanza c'umushinga amateka yigenga, ko ari kubera ko tumva kumengo turafite ico dushobora guterera nk'abazoba baserukiye ababatoye kugira ngo tubafashe kwiyumvirira hamwe
ingene bashobora gutorera umuti ibibazo bibahanze. Kubera iki hariyo abantu benshi baguma bahanze amaso leta bavuga ngo turarindira ico leta izodukorera, turarindiriye ico abari mu ntwaro bazoza gukora, ariko bakibagira yuko iterambere ry'igihugu riva ku kwitanga kumwe n'igihugu wese no gushigikirana no gushira hamwe inguvu. Twibaza rero ko abantu batowe kugira ngo bashobore guserukira abandi bategerezwa kuba abahuza ku mitumba, abahuza mu makomine, abahuza mu ntara, begeranya abarundikazi bakabazana kubakuraho bwa mbere mu bintu byose bibatandukanye. Namwe muri mwebwe yibagiye ko muri imyaka 30 iheze abarundikazi bakomerekejwe na byinshi. Twabaye mu ntambara, bamwe barabuze kuva mu myaka 60, 70, 80, 90, muri imyaka iheze bamwe ntibashobora guhamba babo kubera ibibazo byagiye biraba, kubera uburongozi bwagiye bura muri kahise, abandi ntibashoboye gushika ku ndoto z'ubuzima bwabo, amashuri ahagarara, abandi barahunga. Kuva muri iyo myaka yose twagiye tubona ko barundi bagiye bakomereka bivanye n'amacakubiri yaje azanywe n'abakavantara. Kubiri iki gihe rero n'igihe tuko abantu baserukira abandi bakiye kuba abunga abarundi n'abarundikazi kugira ngo bashire hamwe inguvu, bakura amaso kibatandukanye. Si gihe cyuko abaserukira abandi bababwira ngo wewe uri mugambwe iwacu ni wewe mwiza gusumba abandi, kandi yuko utamvira ico twiyumvira cyo kimwe adakwiye kugira uburenganzira bwo gushobora gushika kure. Turabonye rero ko ico kintu ari kintu gihambaye yuko abaserukira abantu babatoye basubira inyuma kubafasha kwiyumvira ingene bava mu bibazo aho babaye naho batorinda gusaba yuko inzego z'igihugu arizo ziza kubafasha gutora umuti ivyo bibazo. Kubera ko ni abari kiraro ca bomotse ahantu ivyarenda gusaba ko barinda guhamagara ushikiranganje kumbura ivyo bashobora kwishoborera mwikomine aho hantu basanzwe babaye, gusubiza hamwe bagakora ibikorwa byo kugwiza umwimbu kugira ngo bashobore gutera imbere. Ntibinda gusaba ko ari ndi ubuhanza ndakuza kubibakorera, nigo ruhara rw'umuntu yatowe kugira ngo yunge abarundikazi maze bashobore kwiteza imbere. Ico rero twarabonye yuko aho twagiye turaca abantu benshi baragishimye amajambo twagiye turavuga. Mu myamamazo twagize murazi ko Bujumbura isigaye yaguze, twaragerageje gushika henshi hashoboka kandi kuri hashoboka, kuva kugenda gushika mu ntara yahora ari intara ya Cibitoke, mu makomine ya kure kaza mugwi muza mugina n'ahandi, kuja mu ahantu tutamenyereye gushika ko muri hategereye amabarabara, haba nko ku masoko amwe amasanga hahuriye abantu benshi hafi na hafi yaho hantu gasanga bariko barakora ubuzima mu bukobozi bwabo bwa misi yose. Byaratweretse yuko hariho ibintu byinshi dufise bitaratunganywa neza kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere n'ingoga. Aho navuye muri iyo myamamazo fise ibintu bibiri byankozeko. Ivya mbere byanezereye kubera iki? Kuko nabonye ko Burundi butunze ari bwiza. Kenshi nagendera hejuru ku modoka ngenda ndaraba ubwiza bwa kino gihugu, ufashe barajya Cibitoke gushika kure uribaza uti ubwiza n'ubutunzi bwo mu kino gihugu buriko maririki aba bantu niko ndabona ariko bararengana. Uri kuragenda mu bice byo mu misozi uja mu maja Jenda n'ahandi canke twaragiye gushika mu Gitaza ukaraba ikiyaga atana kimwe cyo kirakorerwako, ukibaza uti mbega vy'ukuri ibi bintu biriko bimaririki aba bantu bari ngaha, kumengo hari ibibazo bagifise. Kuko hari ibibazo twabaza kugira dutanga uburorero gusa, ariko kumbure tugasanga birenge ko tuvyibaza. Ikijanye no gufungura twarakunda kukibaza, ugasanga abana benshi bacaja kwishuri batafunguye mu gitondo, abarundikazi benshi baracafungura rimwe ku munsi. Sico si kibazo kumbure ca leta gusa canke abari mu nzego, nuko abashinzwe gutunganya ubuzima bwa misi yose mu kibano batariko barafasha abantu kumenya ingene biyungunganya. Bimwe biva ku mico n'imigenzo, ibindi bikava kudatabura ingene bashira inguvu hamwe kugira ngo bashobore koroherwa mu buzima bwabo bwa misi yose. Rero icasha gatatu reko ndavuga nyamukuru nuko twasezeranye ko nibaramuka badutoye tuzosubirayo uko dusanzwe tubikora mu yindi migambi dusanzwe dukora, kuza kubafasha
kwiyungunganya, gushira hamwe ubwenge, inkomezi zabo kugira ngo ubwiza bwa kino gihugu n'ubutunzi Imana yaduhaye, igihugu kigizwe n'abakiri bato bafise inkomezi, bishobore kugwamwo umusaruro utuma abarundi barundikazi bose bemererwa neza kandi boroherwa. Reka naho nugarukiriza kuri ivyo bitatu, kuko nivyo vyari nyamukuru vyatumye tuja kwitoza, kandi mu gihe c'imyamamazo vyatumye tubona neza ko tutihenze guhitamwo ivyo bintu bitatu. Numva norangiza rero mvuga ibikurikira ku bijanye n'ingene imyamamazo yagenze. Ubwa mbere nashaka kubanza gushimira Imana mushobora vyose yaduhaye kuba mu gihe ciza, kirere ciza, ivyakozwe vyose bikagenda neza mu mahoro kandi bikagenda mu mutekano. Niyo twabanza gushimira imbere y'undi wese. Ubwa kabiri ku ruhande rw'iwanje ndabanza gushimira umuryango wanje. Ntivyoroshe kuja kwitoza ku giti ciwawe kubera ko bisaba uburyo butavuye ku muntu uyu canke uriya. Narumvise abantu benshi bibaza iyo nakuye uburyo, benshi muri mwebwe mwarabimbajije, ariko inyishu kumbure isaba ko umuntu aza akaraba ingene umuntu asanzwe abayeho. Amatora natangiye kuyategura ku mwaka wa 2020 kandi ndi umuntu w'umukozi kandi ashobora kuronka uburyo, mugabo kubwo gukunda igihugu no gukunda abarundi barundikazi twemeye kubishira ku ruhande nk'umuryango kugira ngo dushobore gukora kino gikorwa. Ariko si twebwe twenyene, ndashaka gushimira kandi n'abo bantu, abagenzi, inshuti badutije iki canke kiriya twari dukeneye kugira ngo dushobore gukora imyamamazo neza, kandi cyane cyane n'abagerageje kwitanga bakoresheje uburyo bwabo. Ndashaka kubashimira cyane. Ndashaka gushimira kandi abashinzwe intwaro muri kino gihugu, mpereye ku ijambo nyiricubahiro mukuru w'igihugu yavuze i Gitega, ryatumye inyifato iba nziza gusumba mu yandi matora twegeze kujamo. Twarabonye yuko igihe cyose twashikiriza abashinzwe intwaro amakete abereka ibikorwa tugiye gukora, nta na hamwe tugeze tugira ingorane. Bose baratwemereye, nta na hamwe tugeze tunagira n'ingorane yo guhura n'abari mu yindi migambwe ngo bitubuze ko dushobora gukorana neza. Turabashimiye cyane. Turashimiye abashinzwe umutekano, baraduha igihe cyose twari tubakeneye kandi baradufashije kuva mu ntango gushika turangize, nta sanganya rimwe ryabaye. Ndashaka gushimira kandi nabo bose cyane cyane abegwa n'ivy'amatora nk'umugwiseni, nawe nyene ikibazo cyose twabaza mu bijanye n'ingene imyamamazo itunganijwe barashoboye kudufasha, kirashobora gutora umucanke baraduha intumbero ingene dukwiye kubikora. Abo nagomba kubashimira cyane. Ariko rero naho ndiko ndashima kuvyagenze neza kuko nivyo vyinshi, sinoreka kudashima kandi ibitagenze neza. Mu duce tumwe hariho abantu bagize ishaka rirenze, bararengera amajambo yavuga ibigitega, batangura inyifato tuzi neza ko batabayitumwe n'abarongoye. Aho hariho nk'ahantu hamwe nko mu bice vya Mubimbi, mu bice vya Muhuta, muri komine Muhuta, hamwe mu mazona mwamwe yo mu bice vya Cibitoke Mugwi, aho hariho abantu baza bagasaba abantu gukura imipira iriko ifoto yacu, bababwira yuko batawundi muntu akwiye kwiyamamaza aho hantu. Bamwe bigasaba yuko bababwira ngo bafate imipira arambaye bayihindukize kugira ngo ivyanditse ko ntiboneke. Twarabonye ko abantu batatumwe n'umugambwe n'umwe, twarabonye ko abantu batatumwe n'inzego z'igihugu, ariko bagize ishaka rirenze ivyo abarongoye batumye. Nico gituma tuciye kuri abo babaserukira, baradufashije, biratorerwa inyicu. Hariho nk'abari batwaye barashikana ku izone biriza umunsi wose babicaritse, ariko abashinzwe intwaro badufasha, abo bantu barabarekura turenze guca bategeze izindi ngorane. Twarumvise kandi kimwe tutikyo turagerageza gukurikirana, umuntu yagiye gukurikira abantu bemeye kudushigikira amatora, abasaba ngo bamuhe amakarata y'itora ngo azoja kubatorera. Ico ntituracemeza neza, mugabo two turagikurikirana, naho yoba ari nyuma y'amatora. Uyo muntu tuzosaba ko hanwa kubera ko azobarengeye amajambo yose yavuzwe guhera ku nyiciro mukuru w'igihugu n'abarongoye imigambwe twari turi kumwe i Gitega. Ariko ivyo ntibidusha intege. Twarabonye kandi abantu basigura yuko ko uwigenga kumuha ijwi ari ukuritakaza, yuko ataco ryoma ryo bari maze.
abo bantu nibaza yuko batatahuye neza ko Burundi aho bugeze nuko kimwe mu bintu bigaragaza demokrasi ari uko umurundi wese agira uburenganzira bwo guhitamo ivyo ashaka. Ntibisaba yuko umuntu arinda gutsinda, ariko igihambaye nuko aba yatoye uko avyumva mu mutima. Rero kuri abo bose bariko baracika intege bumva ngo gutora uwigenga no gutakaza amajwi, sinibaza ko ivyo ari vyo. Ego naho amategeko asa n'atunanije akadusaba 40%, twebwe twari two twitoza twifuza kuronka 100%. Rero wifuza kuronka 100%, 40% sikidashoboka. Turizeye neza yuko Barundi babigenga benshi twabonye, turazi neza yuko aya 40% tuzoyaronka tukanayarenza, kubera ko abigenga twabonye atari bake muri kino gihugu. Nico gituma rero gutora uwigenga si ugutakaza ijwi, kuko kudatora niko gutakaza ijwi, gutora utemera niko gutakaza ijwi. Iki ni igihe cy'uko rero duhitamo, kandi niyo bariko barahigana mu mupira w'amaguru, umuntu ekipe yiwe itsinzwe cyangwa abona ko ihava itsindwa, ntaca ahindura ngo aze kwifatanya n'indi yamitsinda, kubera ko igihe cyose umuntu wese ahitamo bijanye n'ivyumva mu mutima wiwe. Twagomba rero kubashimira cyane mwebwe bamenyesha amakuru, mwaradukurikiye, mwarabanye natwe, ibiganiro byose twashikirije mwarabishikirije, kandi kumuri naho tutashoboye gushika mu maradiyo n'amateleviziyo mwari mwaduhaye akaryo. Ndashaka gushimira umugwi Sense ingene wafashije kugira ngo abariko barashikiriza ivyiyumviro vyabo bose bashobore gushikiriza ivyo vyiyumviro. Ndashaka kubashimira namwe, mubandanye rero mukurikira ibigiye kubandanya, nuko